niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatira. Atakangonongono kakaramutse ku mutima ndaguhaye mwaramutse namwiriwe. Ino ndwiramutswe igice ca gatatu c'izina ingoma. Mu gice ca gatatu c'izina ingoma twihweza urukino rw'ingoma. Itegereze neza. Muri ibi biganiro bitatu mvugamwo ivyaho nanditse mu gitabo c'ingoma z'abatimbo. Les batimbo ces êtres bondissants du Burundi mu gifaransa. Jewe naratoye inyandiko formule mathématique y'umurisho w'ingoma. Sinigisha rero ingoma nka basokuru bavuza ngo subiramwo. Ndungikira ikete muravyo email abatimbo ba Royal Kigabiro gutyo tugahurira mu mwimenyerezo dukosorana canke dukubita umurisho tudasigana. Naho mpugura abatimbo kama ubushikiranganje bw'imico kama bukenderaho kwemeza ko ndumuhinga. Mu rukino rw'ingoma rero hari ingingo zitandatu. Ibidahara mu ngoma, itondekwa ry'ingoma, ugukiranura n'amajwi y'ingoma, ibivuzwa n'intambo z'ingoma, ibigabiro kama, ahitiriwe ingoma mu Burundi. Ubwa mbere ibidahara mu ngoma, ubwa mbere abatimbo, ubwa kabiri ingoma. Igitigiri c'ingoma kiva ku bazivuza. Nk'abatimbo 12 hirungera 10 umwe mu basigaye agaserukira ingoma afise icumu n'inkinzo, uwundi akazana kirotsa. Ubwa gatatu imirisho, ubwa kane ibishorezo arizo ngata, ubwa gatanu imigwebero. Kera yari y'igiti. Haje imigambwe myinshi mu 1959 Uburundi bukagira ibendera ry'amabara tuzi, abatimbo bambara itatu. Uko iprona yigira umugambwe rudende niko iry'ugwatsi rutoto ryanyika gushikaho mu 1964 abatimbo bategekwa imitamani tukura niyera gusa nka kumwe kw'abazungu kuko abagufiriza abantu basa bose. Abatimbo babaririje udutambara tw'amabara y'u Burundi twambagwa mu ruhanga haboneka kuruta. Abifise bo bajishisha ibitako bisa natwo. Amabara y'u Burundi yasubijwe umutamana nyanicubahiro Melchior Ndadaye atsinze amatora. Yamara nubu imigwi cambara iprona ni nanzi. Ubwa gatandatu ibitako, igitembe, umuringa, ubuyeye, udutambara. Ubwindwi ibindi bindi nk'amasuka, igipawa n'ibitoke. Ubwa kabiri itondekwa ry'ingoma. Gutondeka ingoma kwisunga ibigabiro vya Gishora na Higiro. Mu Gishora ibishikizo biji bubamfu bw'urorera, mu Higiro bikaja iburyo bwiwe. Ibimenyerewe rero ni ivyo mu Gishora. Ubwa gatatu ugukiranura n'amajwi y'ingoma. Ugukiranura ingoma nukuzigungurutsa kuzuba canke ku mucanwa, ukuzitondeka ku muheto no kuzinyingisha amabere. Ibere ntirikubitwa riranyingishwa. Ibere ntirikoroka ahubwo riragwa. Amajwi. Ingoma zirangurutse zitondekwa ku majwi yazo. Amashako avugira hejuru do agiye iburyo, hagati haje ibishikizo vy'amajwi y'incamwanya dore. Kure ibubamfu hakaja ibishikizo vy'amajwi dore octave y'incamwanya. Inkiranya sol canke la itumberana n'ibishikizo vy'incamwanya ikumvwa na zose. Akarorero, umupatiri atazigwa gisiga wo mu diocese nkuru ya Gitega yagize yubire ku myaka maze mu bwihevyi. Afata ijambo ati: "Iyi myaka myiza yose ndayikesha indemyi kuko burya nararamvye nariga ingoma zigira ngo urupfu ruragoye ruratwara umwana umuto n'umutaruvanga ruvanga ruvanga." Twihweze isemo zitatu muri ivyo ingoma zivuga. Ubwa mbere urupfu ruragoye ruratwara umwana umuto n'umutama nijwi do ry'amashako. Ubwa kabiri eru ni la y'inkiranya ihamagara ibishikizo vanga. Ubwa gatatu vanga n'amajwi do na re octave y'ibishikizo vy'incamwanya. Ntarasamara ragasazana amasaba sagukiriza abamuseza umusasedoti Daniel sasagaye burasira we yansekeje ijoro riraho nako kajajura ariko kajumbo nkujaburiye kamajwi y'ingoma. Ngarutse ku ngoma amajwi yazo anyura ugutwi kuko zigira icabahinga mu muziki bita l'accord parfait majeur.
do sol mi do. Hamwe abarundikazi bantambira kaje bahinga amaboko barenduka nk'ab'igihugu nihojeje, ndemeje icese kw'ingoma zo mu giheta ziheta umuziki wa Mozart na Handel, kuko iyo accord parfait majeur yabo ingoma zongerako ayandi majwi ane, ijwi re n'ijwi la n'ama octave ya do na re. Umuzungu ashitse mu Burundi akazumva inzigo yaramuriye, arengera mu batimbo n'ibimoko, vyanza bahendesha ingoma z'ingunguru z'amajwi abiri. Uzi ingene amakungu ageramiye Uburundi kuva umuzungu abushitsemwo, wibaza ko ingoma zari kuja muri UNESCO zitaruta iziwabo na rirya abayapani bazivuza. Ubwa kane, ibivuzwa n'ibitambwa mu ngoma. Ubwa mbere, umuterero w'uruza ni uruvyino rw'abatimbo bazirungereye baza hakinirwa. Akenshi ni umuterero wa kabura, amashaka avuza imirisho 5, wa gatandatu ugahurirwako na zose kiretse inkiranya. Mu gutamba uwo muterero, abatimbo bagenda baterera ukuguru kumwe kumwe, akabirya nuziserukira agenda arasimba avuna ihunja atera n'isambwe. Abatayaya baserukira ingoma bagira ikosa, inkiranya nayo iguma ihamagara izindi. Ubwa kabiri n'umukenyuro. Umukenyuro n'umurisho utambwa n'umutimba adaciye ku nkiranya. Umukenyuro utambwa n'umutimbo ikigabiro kigendako, ntahamagara, arigera hejuru avunya ihunja ukogira yihimburamwo kubiri, arakabura abavuza, abarorera bagashemerwa. Ubwa gatatu, uguhamagara. Uguhamagara ni kwinshi mugabo kumenyerewe nuku. Ni ryara rya sokuru na sokuruza mu Burundi mwabahungu mwe. Ni vya vyuma vy'amahoro n'amajambere bisamiraniye mu Burundi mwabahebera mwe. Ni wa muvuga ngo matari umuravumba wahinguye mu rusengo rwa mpungwe mwabahebera mwe. Mwarampaye inka tuvukana mwabaryama kwibanga mwe. Mwaranse kumpe bamwe abasonza ntibihebure mwe. Ni abasangira mpuzu b'ikigabiro ca Gishora mwabahungu mwe. Ikizira mu ngoma nuguhamagara ngo shatsa mwantore mwe, kuko ingoma si ntore canke ngo zihebasha, kuko uhamagara n'umwami kandi umwami akaba adatukana, yobwira abatimbo ngo ni ishahu gute. Ubwa kane, umuhindo. Umuhindo n'urukurikirane rw'imirisho y'ibishikizo 8 canke irenga. Imihindo imenyerewe ni 8A, 9A, 10A, 14A canke 15A. Iyikara kuronkwa ni 14A canke 15A. 15 ni gutya. Cha iyo ni imirisho 15. Imirisho 8 ni gutya. Aho no bandanya n'ibindi byose. Ubutamba umuhindo acisha imirisho mu maha, asimvye amana karenga imbiga, maze akiheta ngo aduduze imirisho mu bwami bw'inkiranya. Ibyo biheze ararahira ko atazohemukira ingoma, akica umugongo hanyuma akaramutsa. Ubwa gatanu, umurisho. Umurisho n'urukurikirane rw'imirisho iri munsi ya 8, ivyo bikaba ubutamba atakiri ku nkiranya. Iyo mirisho iravanganywa mbere n'amashi akajamwo. Ubutamba umurisho arasimba, akavuna ihunja, aratera isambwe, ariyereka, agahinga amaboko, aranega izosi, arigwaza imvunja, ariboreza, arisaza, arikanga bamuhamagara, arigira umworo asabiririza, arishima, arishavuza n'ibindi vyinshi. Ubwa gatandatu, agahuvyo. Agahuvyo n'umurisho mugufi gose. Ubwindwi, uruvyino. Uruvyino ruvuzwa mu ngoma nubwo ari bwo rwose kiretse urukato, kuko mu rukato bavuga ibishegu. Ubw'umunani, umuterero. Umuterero uvuzwa kwinshi. Hariho umuterero w'ubuheta, w'ubuheture, uwa kane, uwa kabura, uwa karenzo, n'uwa 24. Nk'umuterero wa kabura n'umuterero ibishikizo birorera imirisho 11 imbere yo kuvuza uw'12. Birorera uw'12, ibishikizo bikoma amashi biteshaguza. Inkiranya nayo ibivuza imirisho isigaye. Mu 1984 uwo muterero witwa umunyurano.
ubw'icenda ninde. Kuva kera ninde zo gutera igiti, ukurima be no gusangira zari mu ngoma. Ninde zagiye kuba nyinshi ingoma zishitse mu mashure. Ishure rya mbere rikaba iry'Igatara mu Kayanza, ari uko umwene Yozefu Furere Yozefu Bitimbukwaha abisavye Gikere na Buyera bakarungikayo Antime Baranshakaje mu 1973. Ubw'icumi akanyamusanda. Akanyamusanda n'umurisho abatimbo batambira Imana yabasogokuru bayikenguruka kwibosha ubumenyi n'ubuhinga bwunamirwa hose. Badatambishije kirotsa, abatimbo barasimbasimba bavuza nko ku muganuro. Ubw'icumi na rimwe umuterero w'uruja. N'umuterero wa Kabura uvuzwa ingoma zirungerwa abatimbo bahejeje urukino. Uwo witwa kandi umutahangoma canke umutahana nyambo. Ubwa gatanu ibigabiro kama vy'abatimbo. Ubwa mbere Gishora nica abanyagisaka abaragane n'abasongore. Gishora nico cajana ingoma ibwami. Gifise ingoma Ruciteme na Murimigwa zakanywe mu nka zitwa uko bagabiwe na Mwezi Gisabo kugukenguruka ko bamunyegeje ahunga abaganwa b'ivyitso vy'abadagi mu 1903. Ubwa kabiri Higiro nica abashaka bafise ingoma yitwa Inakigabiro. Ubwa gatatu Kidasha Imakebuko nica abazimbure, nibo bashikanira umwami Rukinzo ziramwaka ku muganuro. Ubwa kane Banga nica abanyuka n'abashubi bafise ingoma yitwa Nyabugoro. Ubwa gatanu ubwa gatandatu Mugera hariho abatimbo bazivuza ku munsi mukuru w'iyurizwa rya Bikira Mariya mwijuru bene Nyabitsinda. Ivyo bigabiro bibiri Imugera n'Inyabitsinda ntaco ndabiziko. Ubwa gatandatu ahantu 56 hitirirwa ingoma mu Burundi. Ubwa mbere Bugoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Giteranyi Imuyinga. Ubwa gatatu Kagoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Bugarama muri Bujumbura ya ruguru. Komine Gisagara mu Cankuzo. Komine Ruhororo Ingozi. Komine Vyanda Ibururi. Ubw'icumi na rimwe Kagoma n'umutumba wa komine Taba Igitega. Komine Mpinga Kayove mu Rutana. Komine Nyamurenza Ingozi. Ubw'icumi na kane Kavugangoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Mwakiro Imuyinga. Ubw'icumi na gatandatu Kigoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Mutumba Ikaruzi. Komine Bugabira mu Kirundo. Komine Busoni mu Kirundo. 22 Kigoma n'umutumba wa komine Marangara Ingozi. 23 Kigoma-goma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Kayogoro Imakamba. 25 Kizingoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Gihogazi Ikaruzi. Komine Makamba Imakamba. 29 Mangoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Giteranyi Imuyinga. 31 Mugoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Musigati Ibubanza. 33 Ngoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Gitanga mu Rutana. Komine Kabarore mu Kayanza. Komine Mugina mu Cibitoki. Komine Muhanga mu Kayanza. Komine Mugwi mu Cibitoki. Komine Musongati mu Rutana. Komine Mutaho Igitega. 47 Ngoma n'umutumba wa komine Gashikanwa Ingozi. Komine Gitobe mu Kirundo. 49 Kigomante n'umutumba n'agacimbiri vya komine Giharo mu Rutana. 51 Rugoma n'umutumba wa komine Giharo Bukirasazi Igitega. 51 Rugoma n'umutumba wa komine Bukirasazi Igitega. Komine Butaganzwa mu Kayanza. Rwangoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Kayokwe Imwaro. 53 Rwankangoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Kayokwe Imwaro. 56 Wingoma n'umutumba n'agacimbiri vya komine Butihinda Imuyinga. Ndabakengurutse no kumunga no kumugezi murakagira impundu n'impuzu naho kundubiza. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.